hari ku munsi wa gatandatu itariki 4 niho hagwa imvura nyinshi gica saa 9 n'imitaha hafi 45 niho twaje tubona imisozi ihise, twagiye tubona umusozi w'inyonga ahanyene turi murabibona namwebwe. Icyo gihe twaciye dutabaza, haraba abatabazi basanzwe ku mutumba Kibuye, baravuga ko abantu bashaka kuvayo mu mazi. Ivyo bibaye mu nyuma haci haba nyene ikibazo cyaho numvise ayindi manga nyene yo hiyo ahantu bita muri Vunja, naho nyene mu gacimbiri ka Misave ya kabiri, naho nyene yaciye hitana nyene hari amazu yaciye abomoka, ibitungwa bishika intungwa n'ingurube zaraheze muri iyo nzu. Ikinaje twaciye twibonekeje aha ku mutumba wacu wa Kibuye ahanyene mu gacimbiri ka Misave ya kabiri, haciye haboneka imihana igeramiwe n'imanga, byerekana n'imigaga yerekana yuko umwanya n'umwanya bashobora gutwagwa. Twaje tuvuga yuko abo bantu bashobora kuva mu mazu n'ingoga kugira ngo umwanya imvura yosora kongera kurwa ntibashobore gutwagwa. Aha ahantu bahita mu Kimanga muri kahise baravuga yuko hoba harabaye imanga kera cyane, basokuru bacu mbere ngira bo baba batari bwabeho ko hoba haheze n'ihana y'abantu y'abatwa. Ico gihe baheze aho nyene, nta muntu yasubiye kongera kuza kuraba. Abandi batwa baciye ku icuma baciye bahunga ntibasubiye kuhaba. Mu 2014 naho harabaye nyene imanga, naho nyene itari imeze nk'iyi twaciye tubara kari rutura, ari imanga nini cyane, naho nyene umusozi wari inyonza hanyene. No kuba yuko ibi novuga ko ari ubugira gatatu imanga ihaca. None mwebwe muravye ukuntu muriko murakora mwibaza ko mwokora iki nk'abene gihugu bahaba? Ivyo mbona ngahanye nuko abantu bahegereye tubona ko bashobora kwimuka bakaja ahandi hantu, kuko si ubwa mbere si ubwa kabiri umba ubugira gatatu. Nukuba yuko abantu bahabaye tubabwira yuko bashobora kwimuka mbere, ndetse leta ikanabafasha kuko bamwe nta matongo bafise bashaka kwimukiramwo. Hariho n'abandi hari yitwa Mitabavuma Leopold, we yarasanzwe afise n'itongo rinini aho hantu nyene. Mu bantu bese novuga batwariwe cyane kuko yagenda agurirako, niho hatwawe cyane, kandi akaba asanzwe afise n'imiryango hafi abantu 8 ndetse nabo bagira 10. Radio television RTBB ni byiza by'Uburundi bwiza.